A bomb bombs, a bombardimenti. Intare umuji king of animation. The master, the most on the top of the area ni. The one on the special Polaroid. This is animation time. No eat ibinavyo. No bimenye vyongere mu byo warusanzwe zikwanza. Major Talent TV, make sure you subscribe our YouTube channel. Gira kwishaka Boniface niyo mazina yiwe nyakuri. Yavuze mu 1990. Yavukiye mu ntara ya Kayanza neza imatongo, avukana n'abana indwi, akaba agira umwana wa kane, avukana n'abakobwa bane hamwe n'abahungu batatu, akurikiye umukobwa agakurikirwa n'umukobwa kandi. Amashuri yiwe yatanguye kuyigira aho nyene mu Kayanza kuva mu wa mbere gushika mu wa gatanu, yandi akurikira yigiye ngaha i Bujumbura. Mu mashuri y'intango ndavuga primaire, iyo hageze kuririmba gira kwishaka Boniface yaba uwa mbere kuko yarafise impano idasanzwe, haba iyo kurapa canke iyo guhibonguza. Abantu baratangira cyane, haba bigisha abanyeshuri bagenzi wiwe hamwe n'abayobozi muri rusange. Nguyo Boniface yatanguye kwandika indirimbo yiga mu mwaka wa gatandatu, nyuma yaho agerere mu mwaka w'icenda niho yaciye agenda muri studio gukora indirimbo yiwe ya mbere, aho yayikoreye kwa Ami Pro MA Production. Nyuma yaho asohora iyo ndirimbo yiwe ya mbere niho yaje kwita noneho ivyihishe on the flow, aka Rap Yuda, Rap Commando, Rap Tai Chi, Rap Like AK47, Rap Machine hamwe yandi matazirano yagiye ahabwa nyuma yo gusohora indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu ivyihishe yaje kumenyekana neza ku ndirimbo yari yise Hip Hop Is My Style. Iyi ni nayo video yatanguye gukora, niyo video ya mbere yatanguye gukora, naho bidahuritse ko na benshi cyangwa ngo vyemerwe na benshi ko ivyihishe on the flow ashobora kuba ariwe muraperi wa mbere ngaha mu Burundi. Bamwe baravyemera, abandi ntibavyemera, ariko ndakwibutse yuko ivyihishe on the flow ariwe muraperi wenyine mu Burundi akurikirana n'abantu benshi cyane kurusha abandi baraperi bose ku mbuga zose zigiye zitandukanye, YouTube, Instagram, Facebook page hamwe n'izindi. Uwo niwe wama wumva bavuga ivyihishe on the flow Rap Yuda, Boniface. Uyu akaba amaze umwanya muto cyane asohoye video y'indirimbo yakoze ari kumwe na Mkombozi, indirimbo yitwa Kimwe kukindi. Ariko nyuma yaho yari yamaje gusohora audio, ikaba yaciye ku rubuga rwa YouTube rwa ivyihishe on the flow. Mbega uwo Mkombozi yakoranye indirimbo na ivyihishe ninde? Uwo Mkombozi yarondewe na ivyihishe ninde? Ndaje mukanya ivyihishe shaye kwama cubahiriza imizi, ni kuko abasani mugenda ijoro nk'imibu na filme z'ijoro niziki Mkombozi. Erega biratugora kubatandukanya na vision, wepeti irakuroka kwiyumukaba w'indero, hari umufana ndaho nyura kwera amafilme y'ijoro. Umusitari n'umuco umuntu uboneka ijoro, uri muto ntuzi kwigitigo kiryoha mw'ijoro. Zeimana Toma akaba ariyo mazina yiwe nyakuri, azwi neza nka Mkombozi. Hasta la Victoria siempre. Bega ni kuki akwida kwitwa Lucifer. Ijambo Lucifer akaba ari jambo riri mu rurimi rw'ikilatini. Lux bikaba bisigura umuco, Fel bikaba bisigura umuhetsi. Mu majambo make yitwa umuhetsi w'umuco, Lucifer. Iyo niyo mpamvu akunda kwitwa Lucifer. Hasta la Victoria siempre. Zeimana Toma yavukiye neza Nyanza hariya i Makamba. Uyu muraperi akaba akunda kuvuga yuko ku isi hari abantu bane gusa: ababizi bazi ko babizi, abatabizi bazi ko babizi, ababizi bazi ko batabizi, n'abatabizi bazi neza yuko batabizi. Bazida kwibutsa yuko Mkombozi ariwe muraperi wa mbere yatahukanye Isanganiro Award. Mbega Mkombozi yatanguye umuziki gute? This is animation time. I am MC Bombardiment. Subscribe Major Talent TV. Igihe bari muri Tanzania neza aho bitwa Ikagunga, iwabo wa Mkombozi bari bafise akabari kakundwa cyane, kakunda kuzama abantu benshi cyane. Mkombozi yafashe umwanzuro wo kuririmbira abakiriya no gutambira abakiriya baranezerewe, bica bituma ahabwa amahera menshi cyane. Mkombozi baramushimiye, bamubwira yuko afise amahera idasanzwe, haba iyo kuririmba canke iyo gutamba. Ico gihe Mkombozi yakina n'umupira w'amaguru. Nyuma yaho Mkombozi ahawe ayo mahera, niho yaciye afata umwanzuro wo kugenda kwiyandikisha kw'ishuri. Kuko niko Mkombozi yatanguye amashuri yiwiwe. Amahera yayahawe n'abakiriya bari baje
kunywera mu kabari k'iwabo. Mkombozi cyangwa se Lucifer hasta la victoria siempre. Group ya mbere yatanguye kuyirimbiramo yari yitwa Boyfriends. Abo basore bari kumwe iyo Tanzania ikabu bafashe umwanzuro wo kujya hamwe kugira ngo baze barakora indirimbo zigiye zitandukanye. Bakunda gukora indirimbo zo guhayagiza ubushaza seheri, barishimira neza kubera yuko bahabwa amasabune n'iryo shirahamwe. Icyo gihe Mkombozi yarafise imyaka 14. Mu bihumbi 2009 niho Mkombozi yaje mu Burundi ngaha i Bujumbura. Yaririmbye indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ari kumwe n'abaririmbyi hafi ya bose ngaha mu Burundi bari bacuje icyo gihe. Yakoranye indirimbo na Satbi, Yoya hamwe n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye. Nyuma yaho Mkombozi yavuye mu Burundi kandi agenda muri Uganda. Mazida kwibutse ko Mkombozi yigeze kuja mu Rwanda i Kigali, ariko icyo gihe yari yahamagawe ngo agende gutaramisha ugwaruka ku munsi mukuru w'ugwaruka uba itariki 2 kwezi k'8. Mkombozi gushika mu Rwanda i Kigali yarakunze cyane bisha bituma yigumira, ariko naho nyene ntihamaze igihe kirekire, yahamaze umwaka umwe aca yunguruza aja ahandi. None Mkombozi mu bihumbi 2021 niho yaje kugaragara nanone kandi mu Burundi aha i Bujumbura hasta la victoria siempre. Uyu muririmbyi, uyu muraperi nta hereni, nta dread, nta tabi, nta tattoo, nta nzoga kandi nta dread. Arazwi hirya nino, baramuzi, bamwe bakunda kuba ikibanza mu bibanza vya mbere. Uyu Mkombozi hasta la victoria siempre. Lucifer imyandikire yiwiwe kuva yagatangura kwandika, kuva yagatangura gusohora gushika akakaya tuvugana, imyandikire yiwiwe ikora ku mitima y'abantu benshi bagiye batandukanye. Haba harimo message zidasanzwe, message ziba zerekeye igihe turi, ziba zerekeye ibihe turiko turacamo nibe tuzocamo, kandi iyo niyo mpamvu ituma Mkombozi akomeza gukundwa haba mu gihugu canke hanze y'igihugu. Jendi MC Bombardment. This is Major Talent TV. Animation time, know it. Ibi navyo uze urabimenya byiyongere mu byo warusanzwe uzi. Umuririmbyi ukunda mbega nindi? Niyo mpamvu ndi ngaha MC Bombardment nzida kubwira amwe mu mateka y'abaririmbyi mukunda. Subscribe our YouTube channel. I'm together with Janda B on the beat. Dusubira mu kindi kiganiro, ariko ubanze umenye neza yuko wafyonza subscribe kuri Major Talent TV. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Ciao ciao.